n'uruhara rwa leta mu itunganywa ry'ubutunzi bw'igihugu. Icambere nuko mbona kubera amafaranga y'amadovize yagabanutse cane, leta yari ikwiye kuraba ukugene yakoresha neza ku buryo hokwemererwa ibintu vya nkenerwa nka esanse, imiti n'ibindi bikenerwa. Hari hakwiye ko leta ishiraho akanama k'abahinga ko kwihweza ingene aya mafaranga make agabanya mu bacuruzi bagura ibintu mu mahanga. Ica kabiri, murazi ko ibura rya esanse canke iduzwa ry'igiciro ca esanse bifise ingaruka ku butunzi bw'igihugu, cane cane ibiciro vyo kwiyunguruza no kunguruza ibidandazwa biva hamwe bija ahandi. Naha nyene rero leta igomba kugenzura ikaganira nabo bose kugira itohoze igituma ibiciro biduga. Ica gatatu, muri aya mezi aheze umwaka abahinga bari bateguje yuko umwimbu w'ibirimwa uzogabanuka bigatuma mbere bibura ibindi bikazimba. Ivyo rero ntibitangaje ko ibirimwa bimwe bimwe canke ibihingurirwa mu Burundi bikena, nk'ivyo vyerekeye vya brasserie, isukari, ifarini n'ibindi. Kubera ibidandazwa biba bikenye rero hari abacuruzi bikinga mu kiza bakabigurisha ku mafaranga y'umurengera. Hari n'igice c'abacuruzi b'abakozi ba leta bigira abacuruzi kubera bibaza ko bakingiwe ikibaba n'abayobozi bo muri leta, bahisha ibicuruzwa canke bakabigurisha ibiciro biri hejuru. Ivyo navyo nyene uruhara rwa leta rurakenewe, ariko muri ivyo vyose igihambaye nuko leta ari ryo jisho n'umutima w'abanyagihugu yomenya yuko kubera uburyo ifise bwagabanutse yobukoresha neza kandi ikaja inama n'ingingo n'abanyagihugu